ndabira Ndirizi nta kimwe mvuga ntarabona abantu bamaze ko Juma ndabira kuri YouTube hariya ndabira unshirire ko iyi nkuru sishobora kuyitangura ata muntu haraza kuri YouTube Juma ubundi abasaza ibintu byarabaryoheye mwegera YouTube hariya PJ Classic Media twamaze kuja kuri YouTube twatanguriye kubaha amakuru yose twabateguri twagiye YouTube hariya guys twamaze gushika kuri YouTube nuvuga yuko urashobora kugenda hariya kuri YouTube ni PJ Classic Media ugakurikirana ibintu byose twaguteguriye Igo ukanda like subscribinga commentinga mwibutsa sharing bigere wabonye kuri YouTube hariya ALVIN Smith MELANIN boy baze muracyari bake munyaruke Igo no kwemeza nuva ko nyuma kuba tuzi ko azosoka indirimbo ku munsi wa gatanu ya ALVIN Smith ari kumwe na DJ Fernando aro kandi nyuma y'ivyo nuva ko hatanzwe ubutumwa Dirizi tugende gahoro kwanze kamaze ngabanye kuri YouTube turabakeneye mu kubite commentaire Dirizi tuyibabwire buke bavyumve neza Fuja sivyo cyane uno mutipe ushaka kumwita MELANIN boy ushaka kumwita Gusto kuva muri Love Music kurundi ruhande harundi mutipe ushaka kumwita ALVIN Smith kuva muri Lavash Entertainment yanditse gute hajya tugende gahoro ubutumwa bw'umwe hama tudawutangaje mu kanya mbega ubutumwa bwatanguriye ubutumwa kwanza tubere kuri MELANIN boy siho bwatanguriye mugarika tubere kuri MELANIN boy ubutumwa nakubwira yuko bwatanguriye kuri ALVIN Smith na DJ Fernando uti bwatanguye gute ALVIN Smith na DJ Fernando batanguye bapostinga ku mbuga zabo ifoto bari kumwe ari bane ALVIN Smith ari kumwe na Tasha Oda DJ Fernando ari kumwe na Berisima wiwe uti byatanguye gute ALVIN Smith amajambo yanditse akurikiza niyo post yanditse avuga ati birakomeye yavuze ati shaka kumera nk'abandi ALVIN Smith featuring MELANIN boy will be available this Friday. Kenicho kintu ALVIN Smith yatanguye kwandika apostinze picha hariko bane ni picha zibiri biboneka yuko bari muri location bariko bara shooting indirimbo post yakurikiye yari post ya postinze MELANIN boy ari kumwe na Tasha Oda biboneka yuko bari muri location bicaye ku moto DJ Fernando DJ Fernando ache yandika ati nshaka kumera nk'abandi ALVIN Smith featuring DJ Fernando nimwibagire umunsi ni kuwa gatanu vendredi get ready kwakira hit ya mbere mu gihugu ubutumwa bwahere kuri ALVIN Smith na DJ Fernando ubona ko yabipostinze hakora bino bintu ubona ko DJ Fernando kwabaye nko gukopia aya majambo nyene ubona ko DJ Fernando yanditse ati nshaka kumera nk'abandi gahunda ni vendredi acha postinga ataginga ALVIN Smith picha ya kabiri acha yandika kwa kundi yanditse nshaka kumera nk'abandi iyi ni post imaze iminota 52 ku rubuga rwa DJ Fernando 52 minutes bigeze ngaho rero inkuru ukuntu yabandanije MELANIN boy ejo aho no kubwira aho bukidoke mu bucagu banaka ipicha yipostinze yabonye abantu nyene nkabatswebwe bamaneko tutajyama tuba turi ku kazi bona yuko ni post imaze amasaha 18 yavuze ati inyuma yo gufuta amajwi ya B-Face yabigize umugenzo ni mumere nk'abandi nyene mushire ibirenge hasi anyways courage baririmbye nk'abandi aka kantu yavuze ati inyuma yo gufuta amajwi ya B-Face kuyoba yakabwiye ndego
so numva twamaze tukabijana buke Fulgence ivyo wavuze ubwa mbere tuma tuvyihoze kwanza dusimbere kuri ano magambo yavuzwe no munsi amagambo ya Melanin Boy ndetse na Alvin Smith. Uno ni Melanin Boy novuga gusto kuva muri Love Music natanze n'ubutumwa avuga ati inyuma gufata amajwi ya Big Face on the floor ninde yafashe kwanza gufuta inyuma gufuta amajwi ninde yafuse kini cyo kintu nashaka yuko hinge gato cyane amajwi tuzi ko yafuswe na Joel tugende buke ariko ndakwibutse yuko hinge gato Drizzy ni mumere nk'abandi nyene mushibirenge hasi anyways courage baririmbye nk'abandi no mwita Melanin Boy Alvin Smith nawe yamwandikiye ati ko atanguye kwidoga amajwi nyene kuvamo narayakuyemo indirimbo ya Komi uburyohe bwayo nkuko vyamye Igor inzira gato shaka kumera nk'abandi Alvin Smith inzira gato out this Friday no vuga yuko iyi ndirimbo twabitanguye kubivuga kare tukibona aka video gatoyi Alvin Smith na DJ Fernando bari muri studio bari kumwe na Joel ndababwira nti ni indirimbo bagomba basohora inyuma yaho tubona indirimbo ya DJ Fernando yitwa Bizu tukabona mu masanamu harimo Alvin Smith na Tashoda ejo none kivuze neza ndavuga nti kubona Alvin Smith yagiye muri video ya DJ Fernando nawe arashobora guca mu profit avuga ati ingo nawe umfashe muri iki gikorwa kandi ni vyiza rero abantu vyatanguriye naho nyene kuvuga yuko tumaze kubona yuko iyi ndirimbo bariko barayikorana tukabona yuko yanakozwe na Joel iki kintu gica kiza gifatanye n'iki kintu gusto yanditse kuko turazi yuko indirimbo yakoze Joel ndakubaze kwanza nyimba indirimbo yakozwe na Joel amajwi bakuyemo nayo kwande indirimbo yategezwe gukora nande hama amajwi bakuyemo ni yande hama ninde yakuyemo amajwi apara ko tuzana ibintu tukabijana tukabicisha hariya mu Kamenge tubicisha mu Kinama ntituriko turagenda kure na kure amajwi ninde yakoze amajwi kwanza abantu bose indirimbo yakoze nde abantu bose bariko baratwumviriza barabizi twaranabivuze la fois passée yuko indirimbo yakoze Joel ninde yakuyemo amajwi yavyanditse neza Melanin Boy ko ati inyuma yo gukuramo amajwi ya Big Face uwo yakuyemo niyo yakuyemo na yandi turabizi yuko twanabivuze mu ndirimbo ya Dramati na Big Face yuko Joel ariwe yakuyemo amajwi ya Big Face amajwi bakuyemo rero no munsi n'amajwi yo kwande ifo gutauza abantu bamenye ivyari ivyo muri ndaza gutanga ngo wa telefone amajwi bakuyemo nayo kwande yategezwa kuba yo kwande tayari nyene indirimbo muri make yari indirimbo ya Fernando na Alvin Smith siko meze kadirizi niko bimeze gute Melanin Boy yabijemwo ariko kuri ubu butumwa Melanin Boy yanditse avuga ati inyuma yo gufuta amajwi ya Big Face yabigize umugenzo bisigura yuko hariho nk'amajwi ya Melanin Boy wabafuse iki kintu gica gituma niyumvira nti mbega yari indirimbo ya Alvin Smith featuring We Love Muzika kuko biboneka yuko muri uwo mwanya We Love Muzika itari kirakorana biboneka yuko haba hariho nk'indirimbo Alvin Smith yoba yarakoranye na We Love Muzika bataratandukana Drizzy bije nyirambwira abantu maso bone ubutumwa ruvuga Melanin Boy yanditse ubwa nyuma yanavuze ati mana nzima iyo agashavu kantwaye urampa umutima wihangana kurusha abo butumwa ubona yuko rinda gato rindi buno butumwa rindi yabutanze Melanin Boy ariko ubutumwa ubona ko yabwanditse nyuma y'ubutumwa bwa Alvin Smith bisigura reko yamumviye Alvin Smith yanditse gute hariya dusomere yanditse ati ko atanguye kwidoga amajwi nyene kuvamo narayakuyemo indirimbo yakomeje uburyohe bwayo nkuko vyama hati je nshaka kumera nk'abandi Alvin Smith hamwe na Fernando out this Friday ino ndirimbo je ngende gato cyane je narabwiye abantu ko ino ndirimbo ashobora kuba ari ya We Love Music
na Alvin Smith. Usomye ubutumwa yatanguye kwandika hariho n'ubundi butumwa buri haruguru yabwo nabwo nyene bunsomere gatoya. Hari umuntu aje gutanga ubunyene. Hariho n'ubundi butumwa buri haruguru yabwo ubona ko Alvin Smith amaze gutanga ubutumwa butatu mu gihe Melanin Boy amaze gutanga ubutumwa bubiri, ariko DJ Fernando nta butumwa nawe mwaravuga atari uko yaje gupostinga post avuga ati nshaka kumera nk'abandi this Friday. Hari umuntu yatandavuga ati kandi mumubwire je ko ndi kinani. Narananiranye. Okay. Ugize beef ubu my content. Cyantangura kwinjiza inoti. Kuma interview. Nanje murabizi ko kuma interview mbabaza cyane. Navuga yuko ubu butumwa yaciye mwishura gute? Melanin Boy? Melanin Boy no yaciye atanga burya butumwa nkusaba imbabazi. Ati mana nzima iyo agashavu kantwaye uri mu mutima wihangana cyane. Ntiyaje nyene yabaye bwumvire ntuze Alvin Smith. Waba uvuga ko yajugumiye. Tugaca tugenda ku bundi butumwa Alvin Smith yajije gupostinga ubunyene buvuga gute? Byakomeye ndakubesha dirizi. Ngo aguma yiriza kuri Facebook yiteresha ibigongwe biboneka ko yarenganijwe. Bombo kla reka vandire digere mumvirize song y'umwaka niho nanje nzotanga version yanje ubu naco mfise mvuga ndasubiramo ubu ni Alvin Smith yanditse ati ngo aguma yiriza kuri Facebook yiteresha ibigongwe biboneka ko yarenganijwe. Bombo kla reka vendredi igere mumvirize song y'umwaka niho nanje nzotanga version yanje ubu naco mfite mvuga. None ndakubaze dirizi. Je nkunde tugende gahoro. Numva tampamvu nyamukuru yo tuma Melanin Boy ari kwandika no majambo mu gihe batari ko basanga indirimbo. Tugende bukebuke. Nyimba vy'ukuri indirimbo ari kuba ari ya Fernando na Lavash. Alvin Smith. Nta mpamvu nimwe ari gutuma Melanin Boy aja kwandika buno butumwa kuko hari amajwi yamaze kuvamo. Turavyemeranya ga Fulgence. Mu gihe vy'ukuri bisanzwe bizwi ko ino ndirimbo ano magambo ya ano magambo Melanin Boy yanditse Gusto akayerekeza kuri nta muntu yayerekeje ariko urumva ko n'amagambo yerekeza kuri Alvin Smith. Mu gihe vy'ukuri ari amagambo ubona ko yari karandika ko hari amajwi yavuye mu ndirimbo. Ino ndirimbo shobora kuba ya We Love Music na Lavash kera tari bwaje hanze. Abantu benshi bakibona iyi post isohotse bagize bati wa muhungu wacu baramusubiriye. Baramusubiriye kuko havuguma havuga utuntu twinshi. Atanze ubutumwa kuri Joel ko yamaze gufuta indirimbo. Sije gusa siwe gusa benshi twaciye tubona neza yuko uko biri kose iyi ari collabo yakozwe kera ya We Love Music na Alvin Smith. Mbaza bimaze kugenda uko asanga bamukuyemo yari yize yuko izosohoka rimwo nawe biramubabaza. Ikintu gusa nakunze yabivuze ariko yakoresheje imvugo mbabarira amatwi kuko iyo aza kukoresha amajambo ababaza byari kuba bifise iyindi sura pani tubona umunyene. Kandi muri entertainment y'u Burundi Dirizi indirimbo ya Fernando yakoreye mu ntara ya Rumonge urayibuka neza? Indirimbo ya Fernando ijya mu masaramu yarimwo Alvin Smith waramumboneyemo. Alvin Smith muri bizu arimwo Natasha Oda muri video barimo. Indirimbo novuga yuko yakorewe hajya kuri Mawimbi Beach ari ku mashuho. Uwo munsi bari bavuye mu Rumonge gukora show yitwa ku mashuho ha festival yabereye kuri Stade Zere. Cyo kintu abantu bose barakizi narakivuze ariko umuntu aguma yibaza kubera ki amajwi ya Melanin Boy bayakuyemo. Ariko ikintu no kubwira Igo
ariko no kubwira yuko ni ikintu cyumvikana kuko maze kubona yuko Alvin Smith afitaniye ubugenzi na DJ Fernando byari bigoye kubona iyi ndirimbo yari gusohoka bose barimo kubera turabizi yuko Melanin Boy na DJ Fernando ntibagikorana indirimbo muri ntibagikorana mbone tuvuye ngo ntibacana uwaka ahubwo ntibagikorana indirimbo muri rusange akazi baragahagaritse ko gukorana mugabe kibazo kice giza ngaha nuko indirimbo yari ya Love Music na Lavash indirimbo novuga yuko kuva kuri uno munsi turiko turaraba ibintu bariko barapostingana biraboneka ko indirimbo bayikoranye ari batatu ofete yari kurabo ya Love Music na Lavash ariko kugera no munsi wumve yuko umwe bamaze kumukuramo bakuye mwonde Melanin Boy cyanibaza kubera ko hatavuyemo DJ Fernando havuyemo hako yovamo gute no mu masanamu yararimo ya bizubizu cyari gikorwa cha DJ Fernando ariko hajyanye niho natanguriye kubonera yuko DJ Fernando na Lavash bafitaniye ubucuti kandi bukomeye cyane mu bana uri hafi cyane hako cyambaza indirimbo ni yandi ni ya Love Music cyane ya Lavash indirimbo ni ya Alvin Smith ubona yuko n'amashow menshi Alvin Smith ariko araronka ubona ko na DJ Fernando abarimo kuruta uko tubona show harimo Alvin Smith na Melanin Boy ibi bisigura yuko nk'abantu bariko baragerageza kuronderera amashow Alvin Smith ubona yuko Alvin Smith ashobora kuba propose ati nimushiremo na DJ Fernando kurusha aho yoba propose ati nimushiremo na Melanin Boy nato propose Melanin Boy agapropose no yundi ariko urumva kirerekana neza yuko bafitaniye ubucuti buri hafi cyane ari naco abantu benshi naco batacibagira kugishiramwe yuko bamaze iminsi bagendana kumbure bamaze guhuza ivyumviro cyane kabona yuko umubonano wabo bo byaza umusaruro bagakoramo n'igikorwa gishobora gutuma bashika kure no kudirizi mbaze kibazo hari umuntu ndetse n'ubutumwa avuga ati ariko ikibazo gifise Joel cyangwa ikibazo gifite Alvin Smith ahantu rero tuhitondere Igor kibazo gifite Joel cyangwa gifite Alvin Smith kuko Joel nawe yakuyemo amajwi ni nk'ibyo byaba kuri Bface ndofuna Dramati nawe yakuyemo amajwi shaka yakoze ivyo nyine indirimbo yavuze cyangwa ugashaka kuvuga ati nta mpamvu yo ko yari kuyakuramo mu gihe azi ko bari bayikoranye mu gihe yari afite ikoseri yakoze ubwa mbere menga byari bigoye ko yosha asubira gukuramo andi majwi kandi ubona yuko na Rafwa Pase gihe abikora kuri Bface na Dramati ubona yuko abantu benshi bamutaye kamakosa kino kintu tutanga telefone kubera iki wakuyemwe amajwi utarinze kuvugana n'uwo muntu ugomba kuriremwe amajwi mbeho Joel yaravuganye na Melanin Boy mbega Joel uwo yaravuganye na Melanin Boy ikibazo kiza guca kigaruka ninde yamuhaye project ninde yamuhaye akazi uwamuhaye akazi ni Alvin Smith kandi nawe bari bamuhaye akazi mu gihe barimbiye hamwe batuza kuvuga ati jewe kunkura murinda kumbaza ko biri kose uburenganzira n'ubwiwiwe ko barinze babishira hagaragara nuko yabimubwiye yumva ntibimushimishije babona ntibahuje bavuga bati nta kundi abakunzi b'umuziki ariko yabishize hagaragara gute baraza kubimenya ibyabaye Dirizi hayo bangwa bishize hagaragara gute yabitumenyesha so mu gihe arinze yandika ko atuwakuye amajwi mu ndirimbo ya Bface on the floor niwe akoze n'ibindi muri rusange bisigura ko habwe ico kintu kibonye nk'utubu hakibonye nka surprise ntavyo yaziga ko ivyo byari kuba muri rusange abonye ko indirimbo amajwi yararimo y'indirimbo nta kibayemo Dirizi uza kunkunda dutanga umurongo wa telefone ikosa rifise Joel cyangwa rifise Alvin Smith Joel yari kuvyifata mu gute muri rusange Joel yari kureka gukuramo amajwi yari kureka kumvira Alvin Smith mugazi ko yakuyemo amajwi ku ndirimbo ya mbere cyangwa Joel yari kuvuga ati jewe nta kibazo na kimwe gihari kuri Melanin Boy habwo ko biri kose Alvin Smith indirimbo ndayihevye kuyikora ubundi biranagoye gutahura kuko kuka video kaherutse kuboneka twarabonye yuko ari Alvin Smith yari kumwe na DJ Fernando muri studio bari kumwe na Joel kabisa biboneka yuko iyo ndirimbo nimba bariko barayikora nimba amajwi ya Melanin Boy yarasanzwe arimo biboneka yuko bariko barayisubiramo
mbega kiriya gihe kubera ko MELANIN boy ataciye yifuza kumenya mbega amajwi yanje komo n'abasuye muri studio ari babiri kandi indirimbo tuyifise turi batatu mbega jewe ko batampamagaye ngende kunoganza cyangwa gushiramo utuntu tutu baking utuntu nibagiye cyangwa kubera ko basuye muri studio ari babiri. Ndakubaze Dirizi umuyinyanyuzi ni Joel mu gihe wowe uri Alvin Smith ujya ari Fernando je ni MELANIN boy Joel afite uburenganzira bwo kuvuga ati guso yarahejeje ku ruhande rwe yarahejeje hasigaye utuntu twa Alvin Smith na Fernando wo kwanga utari umunyanyuzi ntushobora kubyanga wo vyanga none ntushobora kubyanga akubwiye ati wewe giye ku ruhande rwanje nakosoye narahejeje kuri wewe ahubwo hasigaye kuri Ravash na Fernando we utazi ko agiye kuramo amajwi wawo wo vyanga wobuzi intumbero nyamukuru ntushobora kubyanga kuko niba bakubwiye impamvu ahubwo ati wewe warahejeje urashobora gufata pause ushobora gufata n'izindi programme kigiramo kavuga ati twegere burya no munsi baza gusubira muri studio turabe yandirimbo yacu hanyuma bakagenda bakabikora ubuzi neza jembaze Fulgence ubundi biba bigoye Igor kumva yuko mufise indirimbo muri batatu hamakageraho babiri bagenda muri studio we batakubwiye cyangwa utabizi tegerezwa ko ubizi kubimenya kutegezwa kubimenya ko bagiye muri studio naho ba warahejeje utegezwa kubimenya ukumviriza yuko hari akantu bagiye kongeramo cyane ko nawe hari akantu ushobora kongeramo Fulgence ashobora gukosora Fulgence ndakubaza ikibazo ko kubgawe ariko Dirizi wo nkunda tukatanga umurongo wa telefone dutanga umurongo wa telefone cyane bacishura ninde yarafise muri make Joel yovyifashe mu gute kuba tuzi ko indirimbo ya mbere kwanza yakuyemo amasanamu amajwi ku ya Bface ndofuna na Dramati yosubiye kukuramo iyindi canke yari kuvuga ati Jason nshobora kumvira Alvin Smith ahabo ndavyihoje indirimbo ndayihevye canke yovuza ati jewe MELANIN boy nta kibazo nakimwe gihari ndiko nicira amafaranga twagerageje kubasigurira byose hariya mwiriwe neza bayikoze amagize muri clipe MELANIN cyangwa Fernando uwari we wese yaciye yaha yuko akora ubundi arimo urumva rero kubera ngo batandukanye bahitamo gukora kamwe gukorana na Fernando ashaka kuri MELANIN kubera batandukanye umuntu biboreka ko amakuru yafise urabona ukuntu urumva rero ngo kubera ngo batandukanye ngo yaciye akuramo amajwi ya MELANIN boy acasigara ngo ya Fernando na Alvin wa makuru yafise nani miriwe neza umeze gute sava bitiraga nande abwana Christophe kuva Maramba Christophe ndakubaza ikibazo Joel ye kubyifata mu gute hama Joel waza kuri cyo kibazo cy'abo bahungu usanzwe indirimbo ngo indirimbo bishyizeyo ani rero abayarishe abo bagiye gukorana kurambura rero mu gihe rero ahitamo kuvuga ati mukubemo kandi indirimbo ari yiwe ubona yuko yabitwaye hama ubwo Alvin Smith azoriha umwanya gusto yakoresheje agiye kuri coding azomuriha umwanya we hinge turakonkiwa twebwe matumviriza ibyo batanga kuri telefone hariya kuri YouTube urashobora kwandika ubutumwa nawe ugatanga intererano ubona yuko dufise hariya Ndayishimiye Emmanuel avuga ati turi kumwe 5/5 eri haraga kiza adutera amashuga avuga ati big up son juste de la chance avuga ati turi kumwe batama bacu bamitereke kuva mu Nyakabiga ndetse ubutumwa ati miliyoni za Igor na Dirizi ikibazo gihari Joel ntiyari gukuramo amajwi yari kuvyihoza uno mwitereke kuva mu Nyakabiga hari arishando wayo avuga ati Kigali Rwanda Nyarugenge turi kumwe gata hariya mu Rwanda turabaramukije sana Nyarugenge urahabona ndahabona hari urenge kiya giti cya korosi hari ahantu kakaroji hari ahantu hari pave Nyarugenge mpaje mu Rwanda hari dodame imbere yaho ndahabona kajya karoji kari haruguru yaho niko nakunda kurara ucabona neza cyo ndahabona musaza ayo ngo bahita gute hajya kunani nyine ku Nyarugenge haje cyo habona ati Nyarugenge hariya rero bari mu Rugenge nyene yes mu Rwanda ubona yuko turi kumubona yuko hari undi yanditse avuga ati turi kumwe namwe batama apo business nuko umurongo kuri telefone mwiriwe neza amahoro cyane tuvugana nande Jendi biri mu Kamenge icyo nababwira cyo niho namaze kumviriza ku yindi sambiri gusti je hakuze yuko yababajwe no kwakuye mwijwe ahubwo yababajwe n'ingene
babashije kuba bamutesha umwanya akarara arakora recording ababajwe n'ukuntu ibintu recording ubusa akashuha umutwe akogatitiro giwe ico ko rero yaciye avuga ati amajambo menshi yifuza gushikiriza Joel nawe yakoze ikosa rya mbere niyosubira rya kabiri ahubwo umuntu nta muntu ashobora kuzihindura Alvin Smith urumva imaze kubikora mu gutesha umwanya ubusa kubera yuko Auguste yavuze yuko yari yasabye ngo bakorane kandi nta n'amafaranga yabahaye yavuze kubera Auguste yavuze ko Auguste Alvin Smith yasabye birova muzika bakorane rero Alvin Smith Auguste nataho ngene yabamu ndakubaza ikibazo yigiye agenda ariko ikibazo nkifise ni cyakeneye agura yandi Joel yuko yari kureka gukuramwe ajya amajwi mu gihe nyine indirimbo bimusabye abimutegetse kandi ariko Drizzy Joel yararije Drizzy nta gihe papa wawe ashaka kubwira ati genda ucumbite imbuga tujya mwana ntushobora kwanga itegeko rya papa uragenda ukamuhashura ubundi biragoye ari umuntu udashobora kwanga itegeko ryiwe barahari abantu benshi uko biri kose nawe bari papa wawe ntashobora gutuma ati kora iki utazi neza uwo muntu ikosa yakoze ari ukuntu ushobora kugikora mu nyuma ukavuga uti ariko papa nawe wantumye iki kintu si cyiza ubu navuga ati Joel kumvuze ko yakuyemo amajwi ya mbere ku ndirimbo ya Bifest na Dramati nta mpamvu yo gusaba gukora irindi kosa ni cyakene navuga nti basi nabo bari kugira bakayakuramwo bari kwiyumvira basi gusto bakamusigurira tora basi tukurihe umwanya wakoresha ubundi iki kintu numva yuko umenga tuzogerageza kumurondera gusto ubona hariya kuri YouTube bamwe bandika ubutumwa ati Drizzy twakira wa nyuma twakira uwundi muntu wa nyuma dusoma ubutumwa bubiri hari yes allo ubutumwa tubandanye n'ubutumwa dusera bakokiriwe no nkuru Drizzy umuziki w'uburundi nubwo umuzosarara gute biragoye kuzotera imbere kuko aba producer naho twoja gute ukuntu donc aba producer biragoye ko usanga nyine ukuntu donc yagerageje kubwandika nyine hari ukuntu umenga twosoma amajambo yanditse kuri YouTube kuyisamirize ariko ubona yuko hari uwundi yaciye yandika ubutumwa avuga ibintu bya Mr Champagne bitwara bihejeje mutama yes sir wiriwe neza allo amakuru yawe mukina umeze neza tumeze neza cyane ndakubaza ikibazo bamurenganije nanga cyangwa kumubwira akabimenya mutazomenya mwadushakira amakuru neza asante sana oui amakadasiza kantu muzike ndayishoboye gusa mbura sapoti gusa kwe asante sana uzorondera ukuntu asante sana Drizzy duse n'abakonkiri no nkuru duse n'abakonkiri wanovuga yuko numva bavuga gato cyane ino nkuru nyimba vye kuri indirimbo yari ya ntituje kuri Alvin Smith na Fernando wenyene na MELANIN barashaka kuvuga ati jewe indirimbo ndase kumvuze ko harimo Fernando mu gihe ashaka kuba yabivuze de concret mu gihe ashaka kuba MELANIN yavuze bino bintu amakosa waza kwegeka kuri we ariko mu gihe twavuga neza ko byabaye itegeko rivuye kuri Alvin Smith rija kuri Joel Fernando bijamwo mu gihe kandi tuzi ko no gukora indirimbo donc bitwara umwanya urumva ko nikindi kintu abo cyo no kumva twakwiye kurondera Joel kuri telefone ku munsi w'ejo cyangwa Fernando muri makaduha umuco muri rusange muri aba bantu bose bane bavugwa muri ibi bintu umve yuko ejo dutegereza kurondera umuntu umwe maze tuganire nawe atubwire ukuntu bimeze yes iyi ni PJ Classic FM the sound of happiness iyi ni classic vibes ubundi hari nicyo muzotuburana ntigikunda ntacyo yes nuko biba bimeze ubundi twitangukire ku yindi nkuru gayigo yes imbere yuko duca twakira umutumire wacu hari yariwe the alien Barsi nuko nuvuga ko Dramati twarabwiye ko Dramati agiye gukora igikorwa nuvuga inyuma kuva i Dubai tariki 34 kwezi nuvuga